wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakura mu kijensho tumugenzi muguzo nk'ibiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodasman Nakiza ndayigutunganiriza. Mu biganiro cuno munsi mugenzanje Samuel niyo kwizera aganira na Oscar Warugira aho bandaye bavugana kuvyerekeye ubukene. Reka tubatege yombi. Ndabaramukije ndabahaye nikaze nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro abakunzi b'amahoro. Twari twaganiriye mu kiganiro giheruka turiko turavuga ingene ubukene bushobora guhungabanya amahoro. Mu byo twari twarabiye hamwe rero twari twabonye ubukene ubwari bwo haba ku ruhande rw'imiryango canke ku ruhande rw'igihugu. Twarabonye kandi n'inkomoko z'ubukene. Mu nkomoko z'ubukene tukaba twarabonye yuko umuntu adakwiye kuba umunebwe, kuko ubunebwe bushobora gutuma haba ubukene canke kugaya akazi. Twarabonye kandi no ku rwego rw'igihugu yuko ibintu bikwiye gutunganywa neza, cyane cyane abantu bakaja mu ishure kugira ngo bashobore kugira urugezo rurerure rwo kwiyumvira. None munsi rero tubandanya tuganira ku bijanye n'ubwo bukene, ingene bushobora kuba intambamyi canke ingaruka mbi maze amahoro agahungabana mu gihugu. Turi kumwe rero n'umutumire ni Oscar Warugira. Ndasubiye kubaha ikaze nongera ndanabaramutsa. Murakoze cyane ndabaramukije kandi ndaramukije nawe ko baradukurikirana. Murakoze. Samuel niyo kwizera ni jewe ndemesheje kino kiganiro. Reka tubaha ikaze mu idonido ryacu. Mu kiganiro giheruka rero twari twarabiye hamwe ibijanye n'inkomoko z'ubukene, turamenya n'ubukene icari cyo. Uyu munsi rero reka dushimikire ku ngaruka mbi z'ubukene. Bega ingaruka mbi z'ubukene inkurikizi n'izihe iyo hari ubukene mu miryango eka mbere no mu gihugu? Ingaruka ni nyinshi iyo hari ubukene bushobora kugira ingaruka nyinshi, harimwo konona ubuzima bw'abantu. Mbere si ubwonona gusa, ubukene bushobora gushikana no ku rupfu, abantu bakanatakaza ubuzima kubera ubukene. Mugabo kandi buratuma haba injyane zitandukanye, abantu bakaja mu ngeso mbi z'ubusuma, z'ububeshi n'ibindi byinshi. Rero ubukene ni ikintu kibi gose gishobora gutuma ikibano cononekara ku by'ukuri, kuko ugiye kuraba umuntu akenye akenshi biramugora kwigumya, agahava yadukana ingendo zitabereye mu kibano zishobora no kononera abandi, ugasanga rero abantu benshi ubuzima burahungabanye. Nibaza rero ko umuntu aciye muri make nuko ku by'ukuri izo ngaruka zihera kubaho nabi, kuja mu ngeso mbi no mu bindi byinshi bishobora no gutuma abantu batakaza n'ubuzima. Mugira muti rero umuntu ari mu bukene ntivyoroha ko yihanganira abandi canke ngo babeho atari kwaragwana n'abandi. Birashoboka muga biragoye. Ndibuka mu kiganiro giheruka ko tugeze kuvuga kijanye n'ubukene bwo mu mutima bw'impwemu, ubukene bwo mu mpwemu ariko bwo mu mutima. Turasobanura neza yuko igihe abantu bafise ubwo bukene uza gusanga bikunda bigungira ko bagomba kubaho bonyene. Rero iyo cyo bihurirana no kubwo bukene bwo mu mutima buriranye no harimo ubukene bwo mu mufuko, umuntu adafise ibikwiye aca agomba kubironka mu nzira izo arizo zose. Rero kenshi iyo umuntu ageze ahantu avuga ati ubu nta kindi ngishobora gukora, sinshobora kwemera gupfa canke kuguma mu ngorane, aca arondera izo nzira nyene, ugasanga ku by'ukuri abenshi ntibashobora kwihangana. Izo nzira nizihe? Navuze ubusuma, ububeshi n'izindi ngeso mbi abantu bashobora kujamwo zo kurondera uburyo bashobora kubaho. Ni bamwe uzabumva bagiye mu maraya n'ibindi byinshi, ariko ararondera uburyo ashobora kubaho. Kubera ku by'ukuri umuntu ategezwa gufunga, umuntu ategezwa kuronka haryama, umuntu ategezwa kuronka ivyo yambara. Ivyo bintu iyo bibuze
biragoye ko umuntu aguma ari wa wundi. none umuntu yigiriye mu bumaraya kubera yabuze ingene abaho, umuntu yabeshe canke agiye kuyiba, amahoro arahungabana. Izo ni ingendo mbi mu kibano zituma amahoro nyene ahungabana. Amahoro arahungabana kuko iyo wivye utwaye ibintu vy'undi muntu ntuzi ico agomba kubikoresha, urumva uramwatse bwa burenganzira bwiwe. Nimba ariko ararondera nawe ngo agaburire umuryango w'ucurara inzara, no kuvuga umuryango w'uraye inzara ziba ari ingorane. Hanyuma si ivyo gusa, iyo wivye urashobora gufatwa, hari n'abibi bakoresheje inguvu bakica abantu, ugasanga nyene wisha umuntu yaratunze umuryango. Je byamaze kunshikira, ndahura n'abasuma baranyiba kandi basiga banize. Urumva bisigura yuko iyo nshangira ko ngapfa umuryango wanje acuja mu ngorane, ivyo nahora nkora ntabasubira kubikora. Urumva ikibano ntigisubira kumera kwa kundi. Nico kimwe n'ivyo vyose, mu maraya aja gutwara amahera y'abandi bantu, aja gutwara ibitari bimugenewe, urumva bituma abandi bantu bagira ingorane. Rero ni ibintu, iyo umuntu aronse ibintu bitarigwiwe atakoreye mu buryo bwiza, ku vy'ukuri hari abandi bantu bene vyo baba babibuze. Muri ico gihe bisigura yuko barara inzara canke bakagira n'ibindi bibazo. Ikibano rero gica congereza ba bantu bari mu bibazo, urumva ntibeza ngo bifashe. Iyo umuntu abeshe akabesha, abantu bakamwizigira bakamuha ibintu bazobitanga, agaca abesha, umva ni vya bindi nyene. Umuntu arafise imigambi yaze ngo muzanira amatafari, ugacufata ameraguhayo ugaca uyarya, yari karubaka ntasubira kubaka kugira azosubire ku yandi mahera, n'imvura izohavigwa nayanzu wibomoke. Umva ikibano kirimwo abantu, gica kibamwo abantu bose bafise inzigo, bamerewe nabi, ikibano ntigisubira kumera neza, kirahungabana. Mbega none aho ni mu kibano kuri ba bantu, mbega mu gihugu tuza gusanga ingaruka ari izo nyene? Mu gihugu naho nyene ingaruka nizazi ni nyene. Igihugu iyo kirimwo abantu bakenye, kirimwo ubukene bwinshi, ingaruka ni nyinshi. Kuvuga ugiye kuraba ni bimwe nyene nakubwira, baza no kurabirako uza gusanga igitigiri c'abantu bapfa muri ico gihugu ari benshi cane, ko benshi ntibashobora kwivuza. Ugaca usanga igitigiri c'abantu badashobora kuja mw'ishure ngo biga amashure bayaheze kiri hejuru cane, kubera bamwe ntibiga kubera badashobora kuronka uburyo babaho, bariho amashure bagira iki n'iki, bigaca bigorana. Ugaca usanga kandi na bya migambi myiza myinshi iza ngo ifashe igihugu gitera imbere iherera mu kirere gutyo nyene, nta kivamwo gifadika. Iherera mu kirere kubera ko abantu baca bagira baca barondera uburyo ivyo bariko barakora usanga ari ivyo kurya amafaranga. Fata umuntu afise ishiramwe agenda mu banyagihugu agiye kubateza imbere, mugabo kenshi ugasanga niwe ariko ararondera uburyo bwiwe bwo gutera imbere, ba bantu akabahenda ngo bari mu migambi muga nta kirimo. Amaproje menshi akorwa mu kibano aza guteza imbere bene kuja kuyakora, mugabo sabito ngo ariko barakora kuko nikimenya amenya yategurwa siho bari muga kubera batashoboye kuja mu mashure ngo bige neza, ntibafise n'ububasha canke uburenganzira bwo kubaza iyo migambi mutuzaniye ni yiki. N'amaprograma menshi y'igihugu uza gusanga ari uko nyene, bayabapangira bagaca bayabashira, mugabo abantu nta nguvu bafise zo kwicara babaze bati ibi kubera iki mubigira ubu muvyita ivy'iwacu kandi atari ivy'iwacu. None abo babikora gutyo ni kubera igihugu gikenye canke nibo kubera gikenye? Ivyo bigwiza bwa bukene bwo mu gihugu, kubera yuko abantu bakenye umuntu aca akora atirabinjiza mu bukene mugabo ariko aratunga. Niko karanga k'ibihugu bikenye, birimwo abantu batunze cane gusumba n'ibihugu, gusumba na leta. Niko karanga kamwe k'ibihugu ku vy'ukuri bikenye, birimwo abantu mugwi w'abantu bake bafise amafaranga menshi kurusha n'igihugu. Ugaca usanga rero abo bantu bitwa ngo barafise imitwe, barafise ubwenge, bakoresha ba bantu benshi ku nyungu zabo, imigambi kaza atakivamwo. Hanyuma ni hamwe rero n'amakunga acaza n'agaca asasirira ni wa mugambi wabo kwama batwara ibihugu babiganza babikontorora, ugaca winjira neza byoroshe. Kubera yuko bavuga bati winjira neza no kuvuga nyimba bavuze bati tugira dufasha bene igihugu kurima, hanyuma wa muntu w'umugambi yazanye uwo mugambi uburyo bwogiye mu bene igihugu abo bakaguma bushira ku mufuko iwe, aguma bushira ku mufuko kandi ntaco bibabwiye, kuko bico barondera nuko uwo muntu
azohora akora ivyo bashaka bajya bamuhaye ujya abo banyamahanga abanyamahanga batanga ubwo buryo barazi ko umuntu atazobukoresha neza n'ivyo yavuze atazobikora hama gacaja mu ideni ryabo amaze kuba mu ideni ryabo ry'amahera menshi ibihugu byo muri Afrika byinshi bifise amadeni menshi y'Iburayi n'ayahehe n'ayibanke y'isi yose bamaze kugira amadeni menshi niwe baca bakubwira ati rero mu nyigisho ugenduko muri bugendo n'amatagisi ubona tuguma tuduza ntituyaduza kubera ari twebwe iyo ni imigambi duhabwa n'ayo mabanki n'abo bantu baduha amafaranga niyo batubwira kugira muturihe amadeni yacu genda muduza amatagisi genda mugire gute mwice abantu banyu bapfe nabi bagume bagowe rero ataco bungwa kubera amatagisi bariha ni menshi utelefone uriha amahera menshi atagira uko angana mu bwike telefone urayikeneye hama baheze barihe ba bantu batanga amahera mugaba yabahaye bazi neza ko yamera batazoyakoresha ateza gukora ngira urabizi ivyo mukuru w'amatubwira imigambi myinshi yahereye mu nzira amahera menshi akazimira n'ibindi byinshi atajigeze kiva amajyamera ntagenda ku gihugu iteza kuyariha mugabo kiyariha kiyakuye he ni amataxi abantu bacaguma baduza ku munsi kandi twabuze wa mugambi bari batuzani mugabo kandi twongera turihe n'amahera kandi wariwe n'abantu canke umuntu umwe kandi warazimanganye waragiye mugabo nise cyose tukariha ku muzungu canke wa mukorona avuga ati bajya abantu narabafashe naho nagiye sinagiye bazoguma bakenye ko bazoguma bakenye rero bazokama bankeneye nanjye nzokama ndabakoresha nibwo bwa butaruza wumva bavuga ati butare turawuse mugabo uva mwiki umva bakaza bakabutwara bakanibo badushingira amasoko ayo makabi byose dushinga ni bacavuga ati bijya ibintu by'iwanyu kugira tubigure rero ibeyikwiye kubiyi mudashatse turabihevye tugaca twama kuri wa murongo amahera yacu tuyaha agaciro turavye amadolari nga nta madolari dukoresha mugabo amahera yacu tuyapanga ku madolari kubera yuko ibintu byinshi dukeneye biva hanze dutegeza kuja kubigura hanze dukoresha amadolari nico gituma amadolari afise akamaro kuri twebwe yaba dufise umwimbu ukwiye mu gihugu duhingura ibintu byacu dufise ibintu by'iwacu tuba dukeneye dukoresha ntangwane tuba dufise y'amadolari nga kubera byinshi tubikura hanze tuza tugendera ku madolari nshaka turaba yaduze ibintu byose bikagenda uko mugabo nimwe nako ndavuga rero mu gihe ubukene buhari mu gihugu gica kiburu byo cigisha abantu bacu wa muzingi w'ubukene ugacuka umubanda igihugu kibura amabarabara meza igihugu kibuza amabara ameze neza niyo uguze umuduga ugenda urawucisha mu binogo numara igihe wari kumara abantu babura amazi meza yo kunywa bagacanwa amazi mabi canke bakanayabura ayo mabi banyoye akabatera ingwara bagaca baja kwa muganga bagaca babura n'imiti babuze imiti bagaca bapfa cyo gituma usanga abantu benshi bapfa cane hama nta kuramba kuba abazungu bashobora ugasanga abantu bafite imyaka 90 ni benshi cane ngaha muri Afrika iwacu mu by'iwacu usanga abantu bafite imyaka 90 ni bake imyaka twemerewe yo kuba nkishikana 60 batwashaje twagiye kubera zangaruka z'ubukene tugaca tubura abantu bakora ibikorwa kubera yuko warayatariye ntajya gukora neza umuntu ajya rimwe ku munsi canke akarara ubusa agaca azinura ngagiye guhereza ngo akora igikorwa nibeza ngo bikure hama abantu n'abagiye ngo bagiye kubuza burya ntibasubira gukora ubuzi baca baja kurondera utundi tuntu basabikanye ugaca usanga ni wa mugani bacanga akazi ka leta kicuyicaye umwimbu ntuboneke ibintu byose bikagenda bimeze nabi zose n'ingaruka zica ziza kuri bwa bukene mugiye abantu bafise ibintu bikwiye bameze neza uza gusanga ari ku kazi aritondaga kuri ko batiwe neza nta nzara afise ntaki umwana ari mu ishure ameze neza sawa ishuri butwaje turavuga tutireka turondera asubyo bazabagaburira n'abana babaha ivyo kurya kugira ngo bashobore kwiga mugabo ntibirashika kuri ko amashuri menshi atarabironka rero tukiri muri ivyo abana kugira bige bateza kugaburirwa n'abanyamahanga n'ibiki uca wumva ko kuvyukuri turacari kuri wa muzingi tuguma tuzunguka handi nyene rero ingaruka ni nyinshi biraduga bikaduga tukaca dutangura no gupfubusa tugatangura kubona kumengo kugira umuntu wese abeho neza no kwashikira ubutegetsi tukaca dutangura kuja mu higanwa bajya baratunze kandi biba bigaragara ko tuba tubabona bamwe twarakuranye turazinanye bataraja mu ubwo butegetsi turabazi babugeze ngo tatona batunze umwanya muto ko iki nanje ntogomba kujayo muguri kurarunguruka nguje naca avuga tujya
byagomba nkureho ni za ntambara utarumva twamamwe rero zanjyane ni bya bindi by'amoko duca tuzura kugira ngo tubikoreshe kugira ngo tugire iki bamwe bagumana ubutegetsi abandi baburonke gaje usanga tugiye mu njyane tugaca tuzagukoresha aba bantu nabo nyene bari mu bukene batarashoboye no kwiga tubabwira ibintu bagaca babyumva ntibanatubaza igituma tuko turabivuga ukazubona rero uruhagarara ngo ruradutse amakimbirane yamari menshi muri Afrika mu bihugu byacu kubera ko n'urusobangane rw'ivyo bintu mugiye kuraba hagati za gusanga ico kibazo c'ubukene ariho byose biko birazunguruka. Murakoze cyane ndumva intamba cyangwa ingaruka mbi ni nyinshi cyane zijanye zipfa ku bukene mbere bigatuma ya mahoro ahungabana. None tugira turabe mbega none huko iki kugira ngo twokora iki kugira ngo tuve muri ubwo bukene tubana amahoro. Kimwe ubwa mbere gikenewe no gutahura no gutahura aho turi dohere mu miryango mu muryango k'umuntu bwa mbere umuntu bwiwe no kwitahura umuntu wese Imana yamuremye ifise intumbero kandi Imana ikire Madamu na Eva yabashize mu itongo rya Edeni irimo ibintu byose yabwite muri korere ntihagire umuntu ashobora kwibaza ko gukora ari umuvumo canke ari iki gukora n'ingabirana Imana yaduhaye kandi yadushizemo rero abantu batahura aho turi mugabo urazi inkuru bibiri uko byagenze abantu bavuye bacumura bava mu itongo Imana ibabwira iti genda muzojya mubiza kuya murusha mugabo Imana ntiyavuze ati muzojya mubiza kuya kandi murusha abantu rero bitahuye ko atabya gusa bibaho ubukene ku by'ukuri nta kundi bushobora kuvaho atari uko umuntu akuye amaboko mu mpuzu agakora mugabo ariko akora nk'umuntu bagakora nk'umuryango bagakora nk'igihugu birakwiye gushika rero kuri urwo rwego rw'uko umuntu bwiwe yitahura umuntu agakora hanyuma umuntu ariko arakora akamenya yuko ibyo ariko arakora bisaba ko abitegura neza kandi akabipanga neza amaze kubipanga neza namwe yaca haza umuryango ugizwe kumbure n'abantu abavyeyi n'abana bose bari ngaho uwo muco wo gukora ukwiye gukwira muri abo bose imiryango imenye yuko ku by'ukuri kugira ibeho neza nuko yitegura kazoza karategurwa rero tumaze kuja mu muryango umuntu umwe biroshe ko yibeshaho bamaze kuba batatu biragoye bamaze kuba bane biragoye niko no gukora bica bitera vyaguka imiryango igwa abantu bameze neza batunganye bapanze batomoye bagira imiryango myiza ipanze itomoye imiryango myiza itomoye ipanze neza igira ubu gipanze neza gitomoye sinzi ko ivyo vyumvikana bihera kuri jewe mpanze neza ntomoye cashinga umuryango upanze neza utomoye imiryango ipanze neza kandi itomoye nayo icipanga igihugu kimeze neza kandi gitomoye no gutwara bigaca biheza bikora mu gihe twese twoja kuri urwo rugero mugabo ntibikunda ko bigenda uko kuri bose mugabo turifuza ko benshi bashoboka ivyo bavyumva kuko by'ukuri umuryango ukwiye kwitunganya bakamenya uburyo bapanga ibintu neza hanyuma ikindi bakashiramo izo nguvu zo gukora uburyo bwose bashoboye mu muryango umuntu wese akaba ariko arakora utari ku kazi nimba ari umwana n'aba ariko ariga muga ntabe yicaye muhira gutyo aba ariko ariga hama amaze kwiga agaheza ishuri ntaca agenda muhira ngo yicare imyaka 5 ngo ntakazagira warindiriye akazi nibamutera intege agenda arondera iryo faranga n'aba 50 ijana mugaba yazane nawe ashiremwo bya bindi abamama iki ngo bicara muhira gusa ngo bari ngaho bateka oya ivyo tubirengane narondera akantu umwe wese akora kugira ngo twese tuzane dushire hamwe umuryango ugire ibikwiye no mu gihugu nuko nyene igihugu rero gifite inzego zitandukanye hari ivyo vy'imiryango iteza gukora ubwo ariho n'abarongozi nabo bameze nk'abavyeyi babene gihugu canke abanyagihugu abo bavyeyi nabo nyene ni bakora ivyo bateza gukora nta kintu na kimwe gishasha kiriho gutwara neza birazwi panga neza iby'ubutunzi birazwi ibintu byose bikeneye barabizi mu gihugu mwavuze nk'ibi bijanye n'imigambi aho hasohoka n'uburyo bwo gufasha gukora imigambi ishobora guteza imbere bene gihugu mugabo ugasanga uburyo bwahereye mu mifuko y'abariko barakora iyo migambi mbega none huko gwiki ivyo ni kimwe nakubwira kubera dufise abanyagihugu canke bene gihugu benshi batafise urugero runini rwo kwiyumvira batishuza abatwara
ngo babishuze ivyo bavuze ko bazokora bakora ubundi bategereza kubishuza ugiye no kubaraba nico kibazo ca mbere ateza guhera bategereza gushaka ati wavuze ibi ivyo wakoze nibi umugambi uyu n'uyu waravuzwe mbega warakozwe muri ico gihe umuntu aca yiyubara mugakwera bazi ko hageze amatora kandi twababwira ivyo tuzokora bagaca baza bariruka rimwe na rimwe batazi n'ivyo barimwo ako nakaranga k'abantu nyene bataragira ivyiyumviro biteye imbere ni naco gituma inguvu zo kubashira mu mashuri no kubateza ubwenge no kubigisha amategeko n'ibiki ari nke cyane ziguma ari nke kugira bagume muri ico gifungo muri ico gihe jewe amahera aje ngakora ivyo nshatse nta uzoza kubimbaza bica bihera hariya nyene turi kumwe n'umugwi tuzoyajya tugira iki n'iki beze sinze kubakurikiranye biruka kuba muri Kenya aho gwaruka rw'imyaka 20 n'ingahe gwahagurutse rukavuga ati naho mwabikoreye ni kera twe turaje turi miliyoni 70 ingahe tugira duhaguruke duhindura ibintu mwese byarabananiye ntidushobora kumva igituma yo gucama muri ibi kandi ariho turi amataxi n'ibiki byose muguma muduza muri ko mukora iki kubera iki mwiha ibi nibi ugasanga mwapanze ibintu byinshi gushikaho leta igira ubwoba irahindura ibintu byinshi yari yapanze ntidukeneye gushika hiyo turashobora gutunganya imbere ko dushika hiyo rero nico nayiko ndavuga urumva imigambi iraribwa ibintu byose bikaribwa kubera iki cagiturire bwa butungane budakora uko butereza gukora bya bintu byinshi bimeze ukuntu bitameze neza kwa gutunganya intwaro navuga ikintu bita gutwara neza rero kiracari ingorane mu bihugu byinshi byo muri Afrika mugabo cokogwa rero tutarinze gushika aho muvuze muri Kenya bashize ico rero nico mvuga nti abategetsi bikubitagashi bashira imbere guteza imbere gutwara neza ibintu bavuze babikore uko babivuze umuntu yononye nashengezwe naho yo barinde akamwana wa mama canke ivy'ibiturire n'ibiki bigabanuke abantu bashigwe mu mabanga atari kubera ikindi kintu na kimwe mugari kubera karanga bafise n'ubumenyi bafise kuko no musi byo sivyo bikora uno musi umuntu aja mu kibanza kubera umugambwe arimwo kubera ivyo yakoze n'ibindi byinshi mu mugambwe kandi kubera ivyo hariho abo mwavuze baca baja kugomba kurunguruka kugira ngo nabo bashike kurumva nizangorane nyene bagaca nabavuga ati twe badusize inyuma twe ntitwaronse n'ibindi byose mugabe igihe abantu bazobona ko gutwara ribanga ritoroshe utwaye nabo bibazwa bazotangura kubitinya na kwa kwiruka tugenda dusiganwa bizoca bigabanuka mugabo no musi kwera akibona ko uhashitse uca wegeranya byose ugaca wigira nta nukubaza kandi ako kamugahera ko ivyo uriko uravuga bihera ku muntu wo hasi nyumva guhera ku muntu wari we wese no mu bisanzwe aho twavuze igihugu muga tuvuze igihugu tuko turavuga ikintu citwa structure ifise urutonde byaba nishirahamwe yaba n'amashengero byaba nibiki abantu bumve ko umuntu agimbera akitwa umurongozi afise ibintu byinshi abazwa mu gihe atabikoze neza kuko ntariho ngo akorere inyungu ziwe ariho kugira ngo akorere ba bantu arongoye bajya abantu rero arongoye mu gihe bafise ingufu zo kumwicarika akamubaza ibintu warabivuze kutabikoze yohindura rero ni impanuro notanga abantu bitwa ko ari abarongozi ku by'ukuri bari imbere mu gutunganya iby'igihugu n'ibindi nibashira neza yabo barongoye imbere hanyuma ukudahana ikibi biveho umuntu akoze ikibahanwe uko biri kose uwari we wese hanyuma habeho n'uburyo bw'uko ku by'ukuri abantu bahabwa umwanya wo gushobora kubaza mbega ibintu ko bitakozwe habaye iki aho tuzoba turi muri yanzira yo gukinga ubukene turi muri yanzira yo gukinga ubukene na zangaruka ziza ku bukene ego reka tuje muri izo mpanuro nyene tuje kurangiza twisunze igihe turiko turinjiramwo n'igihe c'amatora turiko twitegurira amatora natwe turi mu kiganiro abakunzi b'amahoro nakahe kamo mwotera abarundi kugira ngo ntituzove mu matora tuja mu bukene kandi turiko tugwana kugira ngo tuve akamonotera abarundi nuko kimwe twumvikana ko twese amahoro ntagira agaciro amahoro ntaguba umuntu wese ahungabanya amahoro nta neza azobaronderera igihugu ico gituma no basaba rero kuzoja mu matora batekanye kandi nkabasaba kuyitaba bagatora neza uko bikwiye muganje nsaba n'abayategura n'abayatunganya bayatunganye nabo neza kugira ngo bayakore uko ateza gukorwa umuntu wese bamuhe amajwi yiwe yaronse kandi baze bayasoma uko yagenze hanyuma bashireho n'inzira nziza z'uburyo bw'uko ufise akariganga muhogo
ashobora kubaza akabaza agahabwa inyishu zitomoye yabemwe igifungu mu buryo amatora yakozwe n'uburyo amajwi aharugwa n'uburyo abantu barushanywa bibe ibintu biri ku mugaragaro nivyo bituma n'abatowe bizerwa bakemegwa kandi n'abantu bakumva yuko batataye umwanya kuja gutora. Abaja mu matora hari aho usanga bisunze cyane gose umwanya bawuhereje muri ivyo mugabo byandi byo kwiteza imbere kwa kwiyungunganya byo gute oya nitwobahanura guhereza muri ivyo nibaza ko hari urutonde rwiza gujya amatora abapanzwe rero urutonde bo gwitaba kuko hari abantu bazoja kubasaba amajwi hari abantu bafise ingeso yo kwama batonda kuje wese ivyo nibaza ko bo bigabanya hanyuma umuntu afise ahavuga ati jewe mugambwe ndimwo n'uyu nshigikiye umukandida n'uyu ko bazobatubwira umuntu agende kumviriza wakeneye kumviriza undi mwanya ushire kubikorwa hanyuma kandi abantu ntibanasamare mpanure abantu basanzwe biyungunganya kaba n'akaryo keza ko kwinjiza amafaranga menshi n'ikindi gihe nibaza ko nigeze kubivuga abantu bitegure neza kugira ngo ajya amateraniro yo kurondera amajwi ku by'ukuri baze bahabyaruza umusaruro bazana ibyo abantu bafungura bazana ibyo abantu bakenera byose abadandaza bipange neza ku by'ukuri baze babivyaza umusaruro kandi nibaza ko bizobafasha mugabo tugaruke handi nyene byose bizebe mu butungane bwiza mu bugwaneza no mu mahoro ntihagire abazoza gushiramwe ibintu by'inzigo canke byo guhungabanya umutekano w'abantu ntihagire abazoza kubuza abantu kugira ivyo bari kuwe n'amategeko ntihagire kandi abazorenga amategeko babizi mugabo kandi ntihagire uzobuzwa uburenganzira bwiwe kandi abufise baze babwubahirize muri ico gihe tuzoronka amahoro tuzogira amatora meza ari mu mutekano kandi n'inyuma yayo tuzogira amahoro kuko kenshi amatora muri Afrika yababa inkurikizi ari mu bigwiza bwa bukene ko benshi bava mu matora agacaja mu njyane ibintu byinshi bakonona bagasubira inyuma twifuza ko mu Burundi bitagenda uko ahubwo amatora yoba iyindi ntambwe yo kugabanya bwa bukene utuzigirije. Murakoze cyane nshuti namwe bakunzi twari duteramanye twari mu kiganiro abakunzi b'amahoro aho twari ko turabira hamwe ingene ubukene bushobora gutuma amahoro ahungabana. Reka rero nshimire umutumire Oscar Nduwarugira ariko aradufasha kubitahura mwakoze. Namwe murakoze kuba mwadutumiye. Nshimire namwe mwese mwadukurikiranye. Samuel Niyokwizera nijewe narindemesheje kino kiganiro naho gutaha. Turakengurukiye abaturamishije Niyokwizera Samuel yaganira n'umutumire wacu Oscar Nduwarugira. Nizeye ko mwungutse byinshi na cyane cyane ko umuntu wese nk'uko twakurikiranye ajya gukora ibishoboka byose kugira ngo tugwanye ubukene hanyuma tubone gutera imbere. Rero ufite ikibazo cyo cyunganira telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo rayisanga ko WhatsApp urashobora gusanga naho dukorera nimero ya mbere ibara ryitiriwe Gerard nimero 27. Mugire ibihe vyiza naho butaha. Niwe mwami w'amahoro niwe hora rumwisigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho butaha.